bakunzi bacu bakunzi uruga rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino gano cacu cuno musi tugenekerezo ya 2024 ukwezi ni kwa gatandatu uno mwaka turimo 2025 kanago ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana by'umwihariko abari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Afrika muri rusange mu migabane igiye itandukanye harimo Europe Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramukije cyane bitewe naho umwe wese aswanzwe aherereye mu makuru twagerageje kwashikiriza no munsi nizere yuko twagiye turabahana cyane ku ma operation agiye atandukanye agiye araba mu bice bigiye bitandukanye ariko muri aka kanya sinje kugira ngo tuvuge ku ma operation ariko ndaje kugira ngo tuyage kuri no nkuru novuga yuko yabaye kimomo nta muntu atazi yuko kugeza kano kanya igihugu cy'u Rwanda atamu president gifise hari abavuga yuko president w'igihugu cy'u Rwanda yoba yapfuye akitaba Imana hari abavuga yuko yoba kitswe n'amagara hari abandi bavuga byinshi umwe wese yumvise niko no bivuga ahita avuga ibijanye na president Paul Kagame abantu benshi mu gatondo kuno munsi aho bazinduye bumva ngo itangazo ryasohowe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF aho cavuga yuko president w'igihugu cy'u Rwanda yabakitswe n'amagara kandi yo baremvye cyane ndetse bakanahamagarira abanyarwanda muri rusangi kuguma bumbatiye amahoro n'umutekano cyane muri no bihe bitoroshe aho umukuru w'igihugu cabo akitswe n'amagara ndaza abantu benshi bashoboye kumva nino tangazo aho iri tangazo ryabaye kimomo ryasakaye ahantu henshi ko nanje ubutuvugana rigisoka ndafise abantu batanguye kurimpa mu buca bwa masaa 11 bambwira yuko iri tangazo ari ryasohowe n'igisigari cy'igihugu cy'u Rwanda RDF ati mugabo ukuri nuko inyuma y'ivyo vyose RDF cyangwa igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda cyaciye gisohora itangazo kibiraho kibinyujije ku rubuga rwa X Twitter cyangwa rwaze kwitwa Twitter bavuga yuko amakuru ari bihuha atagisirikare cy'u Rwanda kigeze gitangaza yuko president wabo Paul Kagame yoba akitswe n'amagara hari abagiye bavuga byinshi aho benshi bavuga yuko yoba yapfuye ahubwo ko bari kugira ngo bategura abantu mu mitwe abanyarwanda muri rusangi nibaramuka batangaje urupfu rwa president Paul Kagame ntibazobe donc ntibazotangare canke ngo bagire ihungabana mu gihe bo batangariza yuko president Paul Kagame yoba yagize ikibazo akitaba Imana abandi nabo bakavuga yuko yoba yishwe na kanseri yo mu mutwe nyamba yapfuye abandi nabo bakavuga yuko yoba yarasanzwe agendana umugira wa sida ari woba wamuhitanye abandi nabo bakavuga ivyinshi bigiye bitandukanye ariko ukuri twomenya kugera ino saha nuko atakuri kuraja habona ariko muze kunkundira dusimbire neza na neza aho leta y'u Rwanda nayo butuvugana yamaze gusohora itangazo novuga yuko itangazo rikomeye cyane ryo guhumuriza bene gihugu aho muri iri tangazo bavuzemo byinshi banavugamo yuko botekana president wabo president Paul Kagame nyine icubahiro ameze neza amagara we ameze neza ndetse atigeze nganagwara n'umunsi warimwe ahubwo abo bariko barabivuga canke barabitangaza hagiye hatandukanye boba ari abansi b'igihugu cy'u Rwanda rero bigatuma abantu bakomeza kuja mu rujijo rugiye rutandukanye kuko ubu tuvugana kuva itariki 6 ruheshi cyangwa itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu president Paul Kagame ataragaragara byeruye mu gihugu cy'u Rwanda bisigura yuko hari kidasanzwe coba cyarabaye rero ubu tuvugana nuko mwakumva leta y'u Rwanda yamaze guhumuriza abanyarwanda bose mbere aho bababwiye yuko president Paul Kagame yari yafashe akaruhuko k'imisi mike kuko yari yarushe yaramaze imisi mu bikorwa bigize ibi bintu rero novuga yuko ibintu bikirimo ikinyezigezwa kandi gikomeye cyane ego baravuze yuko president Paul Kagame yafashe akaruhuko ariko kugeza nano mango ntarabonekana mu gihugu cy'u Rwanda question mark abantu reba dukurikirana ndazi yuko harimo benshi bazi byinshi harimo abategetsi
harimwe abo bagiye batandukanye kumbure ndibaza ibi bintu nabo barashobora kuba baronka aya makuru cyane kubari mu gihugu cy'u Rwanda barashobora kuduha umuco kubijanye n'ibiriko biravugwa yuko President Paul Kagame yoba yitavye Imana mugabo abandi bagakomeza kuvyamagana. Je rero amakomantere y'abantu arantuhenze gose vrai nta kintu kitagira komantere, ariko hari umuntu yanyandikiye ambaza ati President Paul Kagame yoba yapfuye. Ndamubwira ati nta kintu ndabizi ko kubera ko natangazo riri officiel leta y'u Rwanda yigeze isohora ivuga yuko president wabo cyangwa nyine icubahiro wabo President Paul Kagame yoba yitavye Imana. Mugati rero ibi rero reka tubirindire kumbure tuzomenya ukuri kwavyo. N'ubu kugeza ino saha abantu benshi baracijijanya imitsima. Rero ndazi yuko nihagira ikiba kidasanzwe tuzobimenya, nyamba gwaye nyamba atagwaye vyose tuzobimenya, kuko byose nyamba atagwaye byo bari vyiza yogaruka kereka abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda basubize umutima uri hamwe. Hari abantu benshi rero uwo muntu yambwiye ati mu gihe President Paul Kagame yofatishwe ivyo yakoze, arama karorero k'abantu ngo yoba yarishe mu 1994, arama karorero k'abakongomani yoba yarishe mwino misi, avuga yuko jewe ngo ndashaka azopfe bukebuke ngo apfuye ngo ubu ngo yoba yihuse. Rero ngo vyiza ngo nuko yorindira akabanza agapfa bukebuke kwisi kabisa yishura ivyo yakoze. Mugabo novuga yuko abantu ariko barifuriza urufu nyakubahwa nyine icubahiro President Paul Kagame yuko bogeza aha, kuko nyamba hari ivyo yakoze bitameze neza, nyamba hari abo yishe, nizere yuko umuntu wese azobazwa ivyiwe atawuzobazwa ivy'undi muntu. Rero tureke kumucira icobo kuko twese turi biremwa, twese twaravyawe. Rero ndashobora kuba ndikunda kwifuriza urupfu nanje nkazoba mfa ejo bundi canke nkagutanga. Rero mba mbona yuko ivyo bitaba bibereye, aho bumwe wese yo kwipambanira n'ivyiwe no guharanirana cyane ukwitunganya kwiwe mu mutima. Rero nta ciza cyo kugira ngo twifurize imfu abandi bantu mu gihe natwe tuzopfa. Rero nyamba President Paul Kagame akiri muzima reka tumwifurize kugira amagara meza. Nyamba naho yaritavye Imana, naho bien sûr narenguke kuwiteka kugira ngo amubaze ivyo yakoze. Nyamba yarakoze vyiza ace mwijuru, ariko nyamba hari ibitagemeze neza yakoze abibazwe. Navyo urabizi impembo yavyo abenshi basoma Bibiliya barabizi yuko igihano umuntu afise icaha cyo cyose canke ivyaha bikakaye nkibi azoronka igihano. Rero numva ntorandira ko kuri ibi bintu mugayi cya byose nuko tuzobaha amakuru y'imvaho mu gihe bivanye n'ibihe canke n'ikiringo kizoba giheze u president cyangwa umunyakubahwa atazoba araboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Zokwama tutohoza tugenda runono kugira ngo tubabwire ingene na cyane uko vyifashe, nubwo ivyinshi vyabaye ikinyegezwa. Kurangiza no makuru yacu reka manze ndabatembereze gato aho ku kibuga c'indege cya Kavumu abenshi bariko baravuga yuko wazarendo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi baba bahigaro. Natwe amakuru twayabahaye mu iganiro giheze twababwiye yuko hari abasikare benshi bashoboye kugarura kiya kibuga c'indege, bashobora kuba bacigaruriye muntu akaba wazarendo n'aba FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ariko nubu turacatoza kugira ngo turabe nyamba bahigaruriye koko 100% canke naho bahagaragaye gusa atagiye hambaye kirakorerwa canke kidasanzwe. Navyo turaza kuguma tubigenda ko runono kugira ngo tubabwire situation ngene zifashe muri rusange. Rero mu kurangiza kino kiganiro cyacu murabizi muri BF murabona ndiko ndakora jenyene. Rero turangize twifuriza umutima wo kuyangana umusangozi wacu we ari mu bihe bitoroshe. Kubura umuntu, kubura wawe si ibintu biba vyoroshe. Rero nizere yuko tuzokwama tubana mwa bino biganiro, tumurindire kugira ngo abanza ave mu iki kiringo kitoroshe novuga c'ikigandaro. Ariko nivyakunda yuko tumuronka muri no misi, nawe tuzomwazanira kugira ngo ashobore kutubwira ibigiye bitandukanye bizovana nawe uko yiyumva canke uko ibintu
vyifashe muri rusange. Reka tumubwire ati condoléances. Nabonye benshi mu ngano twakoze bavuze ati umusangozi wacu yihangane. Reka rero tubashimiye cyane namwe mwagize ico muterera. Nizere yuko umusangozi nawe ariko arasoma ubutumwa muri ko murandika muri commentaire. Rero mu kwangiza kino kiganiro cacu comme conclusion nuko tubabwira yuko atacemeza na kimwe cyoza cemeza yuko umwubaho w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame yoba yitavye Imana canke yoba yashengeye. Rero ibi novuga yuko ayara makuru tukibatohoreza. Iyi ni suite tuzobandanya tubaha uko vyifashe. Rero reka nshimire cyane abantu bose twabanye mwa kino kiganiro. Nizere yuko twabanye neza, twanashoboye kumvira byinshi bigiye bitandukanye. Rero mu nkundire duhurire muri commentaire, umwe wese yumve azane imbono yiwe canke azane cyimviro ciwe narijya tubiri tuvura numva kandi wa mutwe umwe ngo ntiwigira inama. Rero ayo mayide yanyu tuba tuyakeneye kugira ngo tuze turayakorera ko bien sûr tubandanye tubaha ibintu vyiza kandi bishatse tubabwira yuko ndazi yuko hari benshi baturusha ibintu. Rero abo baturusha ibintu nizere yuko ari wo mwanya mwiza kugira ngo bashobore kudusesangura cyangwa baduhe ivyo bindi bazi tutazi. Rero reka ndabashimire cyane. Je kuri micro mwari kumwe na Kodi Simba ndumwe nkuko mukunda kubivuga. Nizere yuko tuzongera kuhura mu bindi biganiro byo ku munsi w'ejo. Bye bye, ndanarangiza ndanabifuriza ijoro ryiza.